tuva i Kigali twerekeze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi aho iki kibazo kimaze gutera ifungwa ry'imipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Nta tegeko ribyemeza ryasohowe, ariko abashinzwe abinjira n'abasohoka babwiye abagenzi ko ari itegeko ryatanzwe mu buryo bw'amabwiriza. Gusa indege ziva i Kigali ziracyemerewe kugwa ku kibuga mpuzamahanga Melchior Ndadaye cy'i Bujumbura nk'uko amakuru ijwi ry'Amerika ryabonye abyemeza. Eloge Willy Kaneza. Amakuru ijwi ry'Amerika ryahawe na bamwe mu ngenzi zije ziva mu Burundi zerekeza mu Rwanda canke mu Buganda na Kenya zinyuze ku butaka bw'u Rwanda, hamwe n'izari zivuye mu Rwanda zijabuka zigana Burundi, nuko ku ruhande rw'u Burundi zankiwe kwinjira. Mu mwanya wa mbere abajejwe abinjira n'abasohoka babwiye ingenzi ko hari itegeko rishobora kuba ryavuye hejuru ritemerera abantu kurengana imipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Mu nyuma naho bashikiriza ko ari ingingo yamaze gufatwa mugabo itarandikwa, ari yatanzwe ku munwa gusa. Iyi ngingo ahanini ikora ku banyeshuri y'abarundi biga mu mashuri yisumbuye mu Rwanda. Kuva mu mwaka wa 2015 hadutse injyane za politike mu Burundi, imiryango itari mike yarungitse abana bayo mu mashuri y'indaro mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Muri ico gihugu naho kuva kuri w'Imana amashuri yose yugawe mu kiringo c'indwi zibiri n'imiburiburi bitewe n'umuntu yasanganywe umugera wa corona ku mugwa mukuru Kigali. Abavyeyi batari bake bari biteguriye kuja kwakira abana ku mupaka canke kubatora ku mashuri atandukanye bigako, nibo babaye mu ba mbere bamenyeshejwe amakuru ko atawurengana aturutse ku butaka bw'u Rwanda yinjira mu Burundi canke ava mu Burundi yinjira kuri uwo mubanyi wo mu buraruko. Ariko kugeza ubu ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye kiri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kiguma cakira ingenzi ziva i Kigali, kandi n'iziva i Bujumbura zigana i Kigali nazo nyene zikomeza kugenda. Amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe na bamwe mu bakorera kuri ico kibuga yemeza ko atategeko ridasanzwe na rimwe riratangwa ku bijanye na kompanyi y'u Rwanda Rwanda Air canke ingenzi zija n'iziva muri ico gihugu. Kugeza ubu mu karere k'ibiyaga bigari na Afrika y'ubuseruko abantu 4 nibo bamaze kumenyekana ko banduye umugera w'ingwara ya corona. Babiri babonetse muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwe muri Kenya, uwundi nawe mu Rwanda. Mu Burundi naho ata muntu haboneka afise iyo ngwara, leta yamaze gufata ingamba zikomeye zo kuyikingira. Abantu bava canke baciye mu bihugu byose bigize umuryango wa Buraya mu misi heze, mu Bushinwa, muri Korea y'Epfo, muri Iran no mu Buyapani ubashikizwa mu kibanza kimwe mu hoteli yitwa Source du Nil ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bakamara indwi zibiri bariko barasuzumwa. Kugeza ku munsi wa gatanu w'indwi heze iyo hoteli yarimwo abagera ku 34 nk'uko vyamenyeshejwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, muganga Tade Ndikumana. Kugera kuri uyu wa Mungu ibitigiri bitangwa n'umuryango mpuzamakungu witaho amagara y'abantu ku isi OMS vyerekana ko abantu barenga ibihumbi 156 aribo bamaze kwandura umugera wa corona, nayo abarenga ibihumbi 6 ukaba umaze kubirahira. Ibitigiri vyiyongera ku musogonda kuva ku munsi wa gatanu w'iyindwi turiko turarangiza naho